Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 17 Rusama umwaka w'ibihumbi 2025 ku ishuri ry'abakiri bato benshi bita École Primaire do Cibitoki 1 niyo hatangura ihiganwa ryitiriwe amahoro no kurekuriranira. Iryo higanwa ryafashwe mu mugongo n'uwitwa Faraja aba muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Mohamed asanzwe aba i Dubai. Ico Burundi Safe umwe mu batunganije iryo higanwa atubwira intumbero yatumye bahitamwo kuritanguza. Intumbero nyamukuru kugira ngo dutunganye iri higanwa, intumbero nyamukuru novuga nukunwanyisha kwanza abajene bo muri quartier yacu ya gatatu Mahoro, kuko benshi bahoza ari abakinyi ba PCFC no muri bo nyene niho havuyemo aba Bayer de Fonds bemeye gufinansa iyi tournoi. Bavuga baturicara hamwe turavugana kuvyerekeye ukuntu twogira organisation y'ico kintu. Babona ati organisation c'est bon, ni bien, shadufata intumbero yo kuorganiza janondera n'abandi bantu twakinanye muri PC kera nka bashika nka bane ndi kumwe na Saido John na nundi yitwa Aman, turi bane muri comité d'organisation. Urumva intumbero nyamukuru mu ncamake nukunywanyisha abajene bo muri quartier 3 Mahoro. Kumuhigana gitabiriwe mwabishimye? Yego twabishimye vraiment. Mbega none iyi migwi abakinyi bameze gute? Donc abakinyi urumva intumbero nyamukuru yari abavetera. Mugabo tuvuga ati dushizemo abavetera bonyene gusa nta sense vyogira imeze neza. Tuvuga dutireka dufate abajwere batano bakina mu vyicaro. Nambariza kuba première division, deuxième division canke troisième division, mugabo dufatemo abajwere bashika batano kuko ni abitabira mu nombre y'abajwere twafashe n'abajwere 15 par équipe. Umva dufata 10 abavetera batano bakina mu vyicaro bitandukanye. Mugabo muri terrain abatangura muri terrain bakina abajwere ari 8, mugabo batatu bari muri division, ntiturenza batatu bo muri division. Umva naho bogira remplacement baguma bazungurukira hajya nyene kuri batatu bari mu vyicaro. Nakaye kamotera bariko baratwumviza cyangwa badukurikirana kumbonesha kuri standukanye na cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru eka n'imvukira za muri zone ya Cibitoke. Nuko ico twobasaba gusa boza bakatushigikira kubera ni ikintu kiri muri quartier. Ubona yuko ikintu je novuga sport ni ikintu nyene gihuza abantu bagahurira hamwe bagasangira ndetse bagahanahana n'ivyumviro bitandukanye kuvyerekeye ikintu cabo ca sport. Okay, ihiganwa rihukiyemo imigwi 8. Uno munsi niyo dutanguye ni match ya ouverture. Umva dutanguriye muri quart de finale. Usinzwe uno munsi bisigura yuko avuye mu ihiganwa ku ruhande. Nuzosindwe ejo naho nyene azobavuyemo tukaronka indi migwi. Umva indi semaine tuzoca dukina kandi samedi dimanche kugira ngo turonke izindi equipe zibiri zizorengana kugira ngo dushike muri demi finale. Eka n'usanzwe arongoye quartier ya gatatu mu Cibitoki aratubwira ingene bakiriye iryo higanwa. Kwizina
ry'abana baba abajene baba muri lokalati baraduteye akamu yuko bazokina hazoba match yitiriwe amahoro no kurekuranira. Twararyohewe cyane kuko muri komine mubona haraciye ibintu byinshi, ariko kubona abana n'imyaka, hari abana tutaheruka no kubona, twaranezerewe cyane no kubona abana, hariho benshi tutaheruka kubona, abajuwere bari mu migwi itandukanye twabonye no munsi. Murabona ko abantu ari benshi bo muri lokalati, turabankuraje rero ku buryo dusaba yuko match zobandanya, ku buryo tuzohamagarira no mu izone gushika mu komine kugira ngo amahoro no kurekuranira bibandanye, tubanaye tugira inkino benizi, kuko murabona ko abana benshi ugwaruka ngaha gwishi gwaje ngaha kugira ngo rorere, hariho ugwaruka mu bintu bya ugwaruka mu bintazi. Nukuvuga rero ko jewe nk'utwara quartier ya gatatu ndakengukira cyane abantu biyumvira iki gikorwa. Murana ko igikorwa biyumvikira kirekire, kandi ubona ko abantu abene gihugu batari bake baje kurorera urukino, baje banezerewe cyane. Muraba ku maso na twebwe dutwara abo bene gihugu turanezerewe cyane. Mwomenya ko imigwi ibiri gusa niyo yatanye mu mitwe ku munsi w'iyugurwa ry'iryo higanwa, aho imigwi ya Galaxy FC na Peace FC yatanye mu mitwe iminota 90 irarangira imigwi yose inganya ubusa ku bundi, niho guca batera za penalty birangira Galaxy isinze Peace FC ku ma penalty 5-4.